munsi ngiye gukora ku kintu kiri sensible mugabo kandi iyo benshi baza kubimenya, iyo benshi baza kubihishurirwa, hari ibyabaye bitari kuba byarabaye. Uyu munsi ngiye kuvuga impwemu ya Yezebeli mu bijyanye no konona no kugwisha abarongozi b'abahizi. Uyu munsi ngiye kuvuga mu bijyanye n'amamisiyo impwemu ya Yezebeli. Yezebeli ntarondera uwo ari we wese. Yezebeli ntari inyuma y'umuntu uwo ari we wese. Impwemu ya Yezebeli igihe cyose iri kirondera umuntu afise inyenyeri ifise umuco waka cyane. Hariho ijambo tugiye gusoma guhera ko ivyo muzobisanga kandi no mu gitabo kigiye kuzoja hanze vuba cyane. Ari igitabo nanditse ku bijyanye n'abarongozi, ab'Imana ihamagarira kuba abalider cyangwa abantu b'abarongozi. Mufashe Samuel wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 27. Samuel wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 27. Ndashaka uyu munsi wisengere, ndashaka uyu munsi witege by'ukuri mu buryo budasanzwe, kuko nimba waspira kuba umuntu adasanzwe, iyi nyigisho utegereza kuyumva kandi ukayumva neza. Haleluya. N'uwo ubona ko impwemu yo kuganza mu buzima bw'uwiwe ashobora kuba atari ko uzomuha ino nyigisho niyamara guheza gukogwa, ariko mugabo kandi mwongere musengere n'abarongozi canke abahizi. Umviriza. Ewe ukuntu abahizi baguye, ibigwanishwa vyabo bikononekara. Ewe kuntu abahizi baguye, oh how the mighty heroes have fallen. Ewe kuntu abahizi baguye. The spirit of Jezebel is targeting great leaders, heroes, mighty people. Impwemu ya Yezebeli igihe cyose yama irondera, munyumvize neza, ab'Imana yagize imitwe. Yezebeli ntuzomusanga ari mu ba followers, ari mu bantu bariko baraswiva. Impwemu ya Yezebeli igihe cyose iri kirondera umuntu yagizwe umutwe. Mbariza umuntu ati woba waragizwe umutwe. Arashobora kumbure kutabitahura, mugabo ndizera ico ijambo ry'Imana rivuga ko ari ukuri. Ijambo ry'Imana rimbwira yuko ubwoko bw'Imana canke abizeye umwami Yesu yaduhinduye imitwe apana imirizo. Yatugize abo hejuru apana abo hasi. Bwira umuntu ati uri umutwe n'urumurizo. Ico ni curi muri Kristo Yesu, rakana mubwire uturi umutwe n'urumurizo. Ico si ico usengera, nico yakugize. Uri umutwe ntabwo uri umurizo, uri uwo hejuru ntabwo uri uwo hasi. Uri uwo kurongora, mumbere uri uwo kurongora aho abandi baheza bagakurikira. Ico nico Imana yavyaye hano muri ino. Bivuga ngo ikivyabo na muhemu naco ni impwemu, ikivyabo n'umubiri naco ni umubiri. Imana ntiyavyaye, munyumvize neza, abasuiveur. Imana ntiyavyaye abantu bo guherekeza abandi. So kandi mumbwira umuntu ari handi uti nturi wo guherekeza abandi, uri wo kwereka inzira abandi. So kandi mumbwira uti watoranijwe n'Imana
kuba hejuru y'udutwe tw'imisozi ya hano muri ino si. Haleluya. Aya majambo araryoshe kuyumva gutyo, ariko umviriza ijambo ry'Imana rivuze ewe kuntu abahizi baguye, ewe kuntu abahizi baguye, ewe kuntu abahizi baguye. Ibigwanishwa bya bikaba vyononekaye. Mbwira umuntu n'undi ati iri jambo ntirize rivugwe kubikwerekeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndashaka rusura umubwira ati iri jambo ntituze turyumve kuri wewe n'umunsi n'umwe. Wewe uzoba umuhizi atagwa, uzoba umuhizi atazogwishwa n'iki canke kiriya. Uti bigwanishwa vya ntizokwigira vyononekara. Surakana umubwira uti bigwanishwa vya ntivizokwigira vyononekara. Bizokora igikorwa cyose nyene vyo uwabiguhaye akugeneye yasenye yabigeneye gukora hano muri kino gihe. Numva ameri meze neza muri cyo kibanza. Ewe kuntu abahizi baguye. Mbega abahizi barashobora kugwa? Ego cyane. Absolutely yes. Bamwe bigishijwe inyigisho novuga idakwiye imeze nka Efraimu. Efraimu hamwe Imana yamubwira ngo ameze nk'umukate uzigiye uruhande rumwe. Nivuga ngo mani majambo ntivyuzuye. Harababwiwe ko arabahizi bakomeye, mugabo ntibababwira ukuri nako abwizwa kumenya yuko abahizi bakomeye bashobora kugwa. Harababwiwe ukungene bafise ibigwanishwa bikomeye vya rutura vyo gushobora kubika imisozi uhereye mu mizi yayo, mugabo ntibabwirwa yuko ivyo bigwanishwa vya bishobora kononeka. Uyu munsi ashaka mube abantu bariko baragaburirwa mu buryo bwuzuye, mu buryo burimo equilibre, aho umenye neza yuko kuba uri umuhizi akomeye ivyo ntibikubuza kugwa. Ahubwo nyabuna nukumenya what to do, icyo ubwirizwa gukora kugira ngo ntuzoharugwe mu gitigiri c'abahizi baguye. Uyu munsi afise liste y'abahizi baguye. Haleluya, haleluya. Ariko mugabo ni kubikubwira kugira ngo ndagutegure we ntuzoharugwe muri uyu mugwi w'aba bahizi baguye canke ibigwanishwa vyabo vyononekaye. Nyarukira Imigani 31 umurongo wa 3. Imigani 31 ku murongo wa 3. Mumfashe dusome 1 2 3. Ntukarekurire inkomezi zawe mu bagore canke umutima wawe mubonona abami. Avuze ngo do not waste your strength. Bivuze ngo ewe ukuntu abahizi baguye ibigwanishwa bya bikaba byononekaye. Hano n'amajambo ya nyina w'umwami yitwa Lemuweli. Amaze kubona agiye kwima amutekera impano, mugabo kandi birivuga ngo aya majambo bwari ubuvugishwa bwa nyina wa Lemuweli. Aramubwira ngo ntukarekure inkomezi zawe mu bagore. Nyumviriza neza, aba bagore bariko baravuga ngaha nabafise canke nabarimo impwemu ya Yezebeli. Kuko abagore bashobora konona inkomezi z'abami. Si umugore uwo ari we wese, n'umugore munyumvirize neza afise impwemu ya Yezebeli ku buzima bwiwe. Munyumvirize neza, ndiko ndavuga abagore, ntimuce mumva gusa igitsina gore. Turiko turavuga umugore, nimumve structure, nimumve system, nimumve uburyo bwo gukora. Ntimuce mugusa muri ko murabona uravyumva abantu nyene bambaye amakanzu n'amajipo oya. Mugabo kandi muvyumve yuko abagendera muri aba bagore nabo bakwezwe n'impwemu ya Yezebeli. Haleluya. Ntuja kubarondera bashaka kukwironderera, kubera ko ni impwemu ya Yezebeli iri kirondera, munyumvize neza, kumara inkomezi z'umwami. Ikigushoboza kuba uw'ijuru ryagugize kuba hano muri ino si. Avuze ntukarekure inkomezi zawe mu bagore. Abagore bamara inkomezi.
abakobwa mushobora kujana mu by'ingeso mbi mu by'ubusambanyi n'ibindi bamara inkomezi. Ati avuga ngo canke umutima wawe, iri jambo ndazyoheje benshi murarizi mugabo twumvirize part ya kabiri ngo canke umutima wawe mubagiriki mubonona abantu. There are people, hariho abantu, their mission yabo hano muri nosi raba kino kintu nukonona abantu. In verse ivuga ngo to destroy kings. They are anointed, basizwa amavuta yo kugiriki yo konona abantu, yo konona abamikazi, yo konona hwayote Imana yasize hejuru ubuzima bw'iwawe. Hariho abahari kugira ngo basore konona abami. Wame ubizi icyatumye Dawidi avuga ngo ewe kuntu abahizi bagumye, abahizi bagwishwa n'iki, abahizi bagwishwa n'ikumarira inkomezi zabo. Number 1 mu bagore bivyigenze, number 2 mu bafise umutima wo konona abami. Ntugende wibaza ko wamaze gushika mwijuru, ntugende wibaza ko abantu bose bakijijwe, ntugende wibaza ko abantu bose buzuye Mpwemu Yera. Hariho abantu imitima yabo ifise ukurondera kugwisha abantu. N'uyu munsi niko ndavuga iyo mitima irahari, abo bantu barahari, izo systeme zirahari. Once umwami agiye kuzamuka, igihe cyose umwami agiye gusigwa hejuru, hari abajejwe konona umwami. Numva amen y'abami n'abamikazi muri kino kibanza. Numva muce mutinya kuvuga ubu bise bihinduka umunasi ko muri abami n'abamikazi. Numva amen y'abami n'abamikazi muri kino kibanza. Haleluya. Uko nyene uvuze amen, wame ubize yuko hari abafise imitima yo konona abami, hari abafise imitima yo kwibinyenyeriza abami, hari abafise imitima yo kurondera kwica abami. Muri buka Herode ngene yabwiye babanyabwenge hamwe na baba majusi, yabwiye ati uwo mwami ni mwamubona, nubwo mubwira ko mwabonye nyeri yiwe mugiye kumushika, ni mwamubona muze kumbwira ahari kugira ngo nanje nje kumushikanira, kugira ngo nanje nje kumusenga. Hari abafise imitima yo kumenya aho abami bari, abami Imana yabashize, aho Imana yabapashije. Hari abantu atakindi barindiriye no kumenya aho inkomezi z'abami ziri no konona abami. Abonona abami ni benshi, bafise imitima yo konona abami ni benshi. Hari amasysteme hari hano muri nosi, they are already set. Nimperi yuko wewe ushobora gutuma kono guhamagagwa, ni systeme ihari yo konona umwami. Igihe cyose babonye uri kuravyura umutwe, bigira inshuti ziwawe, bigira abagenzi biwawe, mugabo nta kindi bariko bararondera ukungene inkomezi zawe bazimara, bariko barondera ukungene umunsi umwe bakwimoka bavuga ngo nawe abaye umunyantege nke nkatwe. Turi mu gihe kigoye. Narabwiye ku munsi w'ejo aho system y'Impwemu ya Yezebeli iri install ahantu hose. Magatoya Yesaya igice cha 14, imbere ko tugaruka hano. Yesaya igice cha 14 ku murongo w'icenda. Turamanuka dushikane ku murongo wa 12. Yesaya 14 murongo w'icenda aravuga ngo hasi kuzimu harashwa badutse kugusanganira. Hasi kuzimu harashwa badutse kugira iki? Kugusanganira. Hinge gato, ikuzimu harashwa baduka gusanganira abononywe arabami. Ikuzimu ni hashwa baduka gusanganira n'importe qui. Ni babandi bari destine gukora ibidasanzwe, ni babandi bari bashiho gukora ivy'ubuhizi n'ivy'ubutwari. Ariko raba kino kintu kubera kutazigama inkomezi zabo no kumenya ibijanye n'Impwemu ya Yezebeli. Jambo rimwe rivuze ngo ikuzimu hasi hashwa badutse kugusanganira.
hakanguye abapfuye ku bwawe. Nibo bahambaye bose bo mu isi. Mwumvise, nibo bahambaye bose bo mu isi. Nabwo impwemu Yezebeli ntirondera umusuve, ntirondera umuntu ariko araherekeza abandi. Impwemu Yezebeli igihe cyose imotegwa, ihamagagwa, ikururirwa kuza komnona uwagizwe umwami n'umwamikazi. Havyagurukije abami bose b'amahanga ku ntebe zabo. Ikuzimu harafise benshi barabami bakomeye mu mahanga bashoboye kononwa, bari muri cya gitigiri je kuvuga abahizi bagwa ibigwarishwa vyabo bikomnonekara. Uyu munsi babarizwa hasi ikuzimu. Uyu munsi ikuzimu abafise mu biganza vyayo. Uyu munsi ataco bagishobora kuvuga bitegikunda ko bashobora kuvyura umutwe. Uyu munsi bitirirwa canke uyu munsi bari mu gitigiri c'abatsinzwe mu rugamba. Ndanse ku buzima bwawe buswa ikuzimu hasi hashabaduka kubusanganira. Ndanse ku bwami bwawe bubarizwa hasi ikuzimu mu izina rya Yesu. Vuga uti ndavyanse mu izina rya Yesu. Uti ndavyanse mu izina rya Yesu. Tugire isengesho ritoya, ubuzima bwanje ntibuzobarizwa ikuzimu hasi. Ubuzima bwanje hasi kuzimu ntihazoburonka. Ndanse mu izina rya Yesu Kristo kubushobora kunyagwa muri buno bugingo mu izina rya Yesu. Ikingira umwami cyose kizozigama gushika ku iherezo, ntikizokwigana umusirimo kimanurwa ikuzimu mu izina rya Yesu. Amasi n'impundu nyinshi ku mwami w'abantu. Aho umuntu aharugwa mu bahisi, by'umuntu ati anka guharugwa mu bahisi, mu bahisi b'abahizi n'abahizikazi. Urasi uyu munsi ari abantu asigara arabahisi b'abahizi n'abahizikazi bafise intahe zikomeye zo muri kahise kandi bakiriho. Bafise intahe z'ibikorwa bihambaye muri kahise kandi bakiriho. Niyo bavuga batwara abantu muri kahise kabo. Narababwiye kahise ntikabwirizwa kurongora ubuzima bwacu. Ego twarakoze bikomeye muri kahise, ariko tubiza kumera nka Paulo, abanga kunyagisha ubuzima bwabo, abanga ku bwami bwabo busanganirwa no hasi ikuzimu. N'abantu bataguma bariko barashira amaso ku byo muri kahise, ariko n'abantu bafise amaso yabo kubiri imbere. Ico Paulo avuga ngo ico nkora nibagira ibiri nyuma nkashingira ibiri imbere. Numva Amelia muri kiro kibanza ngo kubwanje nibwira yuko maze kugifata. Oya, ntituragifata. Narivuze ngo ntituragifata. Ntitura abantu bibaza ko bashitse. Oya, tubwiza kuba abantu hamwe ariko baragwamira ivy'Imana bahaye gupfumbata mu biganza vyabo. Numva Amelia muri kiro kibanza jewe kubwanje sinibwira yuko maze kwifata, ariko icyo nkora ni kimwe gusa, nibagira ibiri nyuma, nibagira abona by'ubutumwa inyuma, nibagira abona senge inyuma, nibagira ibitangaza biri inyuma, nibagira ingene nihanganye inyuma, nibagira ingene akora Imana inyuma, nkashingira ibiri imbere. Imbere niho hakomeye kuruta inyuma iyo twavuye. Numva ameni yanyu muri kino kibazo. Haleluya. Igikomeza abantu sivyo wakoze muri kahise, nico ikurakora muri kubu. Nico kiba garantiza icyo uzoburi kurakora no muri kazoza. Numva ameni meseza muri kino kibanza. Ikuzimu hasi hashobadutse kugusangane kubera iki? Kubera ko wibwiye yuko washitse. By'umuntu ati nturashika. Yesu aravuga mu cete yarungikiye rimwe mu ishengero ryo mashengero yo muri Aziya, arababwira ngo gumya icyo wahawe ntakagira gutwara igisigo cyawe. Ngo hahigwa unesha gushitsa kwihereza, pana unesha muri kahise, unesha gushitsa he kwiherezo. Igikombe cy'isi yose uyu munsi kiriko kiraba, imigwi iri kirakina, ibihugu biriko birakina. Nyumviriza neza,
igikombe ntibazogiha uwatanguye gukina neza, igikombe bazogiha uwarangije ariko akina neza. Muriko muranyumva? Dusiganirwa gushika hehe? Kwiherezo. Niko Paulo avuga. Dusiganirwa gushika kwiherezo. Bamwe barabesheje amagarde yabo hasi kuzimu, harashobaduka kugira kubasanganira. Uyu munsi babazigwa mu ikuzimu. Tuvuze ikuzimu munyumvirize neza, ni gicaniro cy'uyu mugore Yezebeli. Niko ndavugana n'umwe mu bakozi b'Imana, arambwira ati nega apota turazi ikintu kimwe, ati rimwe twarigeze turicara turavugana n'abandi bakozi b'Imana, ati ahantu muri kino gihugu turi n'ivyo turimo, n'ivyo tuvuga ngo turiko turakorera Imana, hamwe hogira umuntu vy'ukuri abohwa neza mu buryo bwa Satani, ninde muri twebwe yoshobora kumubohoza? Ati twese turarabana, tuza gusanga ntawe. Kubera iki? Ikuzimu hasi harashobaduze kubasanganira. Habe impoza system ibabuza gusenga, habe impoza system ibabuza kugororoka, habe impoza system ibaca intege mu byo barimo, ibe impoza system ibabuza kuba abahizi n'abahizikazi. Bagaca bakwepera mu majambo aryohera amatwi y'abantu, ingene Imana igiye kutugira neza. Ivyo nsanzwe ndabizi, mugabo mbwira ingene umuhizi atagwa, mbwira ingene ibigwanishwa vyiwe bitononekara. That's what I need. Ico nico nkeneye. Mbwira ukungene imitima yonona abami idashobora kugira icyo ikoze ku buzima bw'iwanje, kuko n'uyu munsi baguma bariko barasabwa, baguma bariko baragugwa, baguma bariko baranyagwa. Uyu munsi ntaho batandukaniye na babandi bo ku marembo y'Ibabuloni kubijana no kurondera celebrity, popularity, bameze nk'ababandi. Uyu munsi bakora kumwe abandi bakora, ntibafise ikibagera mu mitima yabo. Hashobora gukora vyose kugira ngo yemegwe mu isi nk'uko babandi babikora. Hashobora kubesha abantu kugira ngo ashobore kugira reputation nziza hano muri ino si, niko abandi babigenza. Uyu munsi ntacyo bibabwiye kugira amabanga babitse muri bo. Niko muranyumva? Ikuzimu hasi arashobaduze kubakira. Rimwe umwe arampamagara arambwira ngo apotre, ngo abafansi bawe ngo bamaze iminsi bakunsaba ngo ndakwingiza mu kiganiro. Ndambwira nti je nta bafansi fise. Aburi kurambwira jewe ntabonzi, nta bafansi fise. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Aho niho tugeze. Abakubwira ati okay, urashaka sponsorize igikwanisho wawe, mugabo tuzoza kudandaza. Uyu munsi azige haba ama concert, inyuma bariko baranywa imiruturutu, bariko barotsa ama bruschette, umuntu agashikura inyama. Oh Yesu ndagukunda, ngo nibutse ibyo wankoreye. Turi hehe? Uko niko imitima yonona abami ikirakora muri kino gihe. Umuntu akabona public, uyu munsi bose bakeneye public. Yesu ntakeneye public, akeneye umutima. Ndabizi nk'ibituma mbaye impopulaire, naravyemeye ndi ntumwa. Oh urya muntu uravyumva ntari, uravyumva nyene ntari sociable. Je préfère kuba uravyumva nyene umuntu atari sociable, mugazovuga ukuri kw'Imana ko kuri, parce que iyi niyo mitima iriko ironona abantu. Uyu munsi inama, ndabivuga mu mwanya, inama ziriko ziva hehe? Uyu munsi ni bande
nibande uyu munsi bariko baragumura abakozi b'Imana mw'Ishengero ngo nabo nibahembwe ngo abapastori ngo bagibigira 10 vyose ngo n'amashikanwa yose ngo kubereka abarimvye batabahemba. Nimba mukeneye ko ndabahemba muce muzi ubunyene ndabirukane mugende, kuko jewe ngaje sinumukoresha wanyu. Nimba no guhema niko ngo ndumukoresha wiwawe mw'ijuru ntaco witezeyo. Muriko barava muri kino kibanza n'uyu mwanya bazovyuma ndabizi bazoca baja kumbuga ngo areka ngo ranka ko tubaho. Kubaho ni kuvuga iki? Nugucuruza mu nzu y'Imana, ukurika imitima yononye abami yirikirakora kandi yononye benshi. Uyu munsi umuntu atagiye kuri YouTube ngo aronka ama-views menshi umengo ntaco yakoze. Uyu munsi umuntu atarimvye indirimbo yibaza ko abantu bokunda apana ivuye mu mutima w'Imana no ku marembo y'ijuru nizo ziriko zirasohoka. Ibintu bimwe bimwe bidashobotse ngo nama challenge bife kumuha ama-views gusa, bife gutuma haba uravyumanye biba trends. Aho niho hantu tugeze ngo menyekanisha pamenyekanishe ndi ijuru ritahitamo kukumenyekanisha. Shaka kubivemo ivyo kwimenyekanisha bizoba ari ivyo gusa. Ikuzimu hazoba hashwa badutse wiriki kugusanganira. Niko muranyumva? Habari sanse kubwira abami inzira zo kugoroka. Uyu munsi barabivuye munsi byo ariko barababwira, bariko babwira ibiryohera amatwi yabo, arondera ico tuma ryohegwa, kubera ko ikuzimu hasi harashwa badutse gwiriki kubasanganira. Umwe arambwira mu bategetsi bakomeye, arambwira ati apotre none tubwire iki? Iyo tubahamagaye abakozi b'Imana kugira ngo muze kwiga ijambo ry'Imana, ntitwa tubahamagaye kugira ngo mwe muze gukora politiki, tuba tubahamagaye kugira ngo mwebwe muze kutubwira ico Imana ikiravuga. Timugabo tubahamagaye muze kutubwira politiki. Harabajeje kuyikora iyo politiki bareke bayikore. Ko ubu muvuze ubutumwa bwiza mugiye gikwena mugiye gidakwiriye. That's it. Uyu munsi nibande muri kino kibazo kandi mu nzu y'Imana avuga ati amafaranga inzira yose no shobora kuyaronkamo nditeguye kuyicamo. Inzira yose hari amafaranga risale, hari amafaranga yanduye. Hasi kuzimu hashwa watse kugusanganira hakanguye abapfuye abami bose b'amahanga ku ntebe zabo. Disi abo bose bazokubaza araba kino kintu ngo mbega nawe uhindutse umunyantege nke nkatwe. Baragukoka ingo tuja kwicarana, baragukoka ingo dusangira umuruturutu, baragukoka ingo tugende muri kijya kirori, ingo natwe tugende muri bijya biteramo. Munyuma washikaye bati nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Haturoka idiri tuyikore gutya, reka tubigenze gutya. Waheza ati nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Toka ivyo bariko barakora vyose ni kugira ngo bakumanure aho bamanutse. Hari abantu badakeneye kugwa bonyene, hari abantu bakeneye kugwa bagwanye nawe. Ivyo wamubizi. Uyu muntu asobanutse muri kino gihe mu gisagara agafaranga kamwitavye Imana ikirahezagira. Yateza gufata akava. Ugasa wumva ko kudafata ku kavinyo ari kuba umupeiza. Hari abariko barakora ibintu uyu munsi kugira ngo ntibabatwenge, nivyo canke sivyo? Hari abantu uyu munsi bariko baraza mu bahabara kugira ngo muri mwirigara aho bakwana kuri comptoir ntibaze babatwenge, bababwire ko hari bibuze muri bo. Kubera iki? Bakeneye ko nawe umanuka ukaba umunyantege nkabo. Niwe wamara kumanuka bati nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Nawe ubaye umunyantege nke nkatwe. Nawe urabikoze ivyo turiko turakora. Imitima yonona abami. Ni mwemu ya Yezebeli. Numva amen imeze neza. Ndakunda kano gacere by the way. Niko muranyumva? Nawe banyantege nke nkatwe. Iraba kino kintu
uhwanye natwe. With one voice they all cry out, now are as weak as we are. Now ucitse umunyantege nke nkatwe. Bigenze gute ngubu umunyantege nke nkatwe? Wamigihe cyose irijwi rizijyamo igihe cyose rivugira mu mutima wawe. Ni wanke kumusoma zivuga ngo nawe ubanye umunyantege nke nkatwe. Gwana ishaka ikonga irondera inkomezi zawe za nyuma. Ugwana ishaka ku buryo umunsi umwe atazovuga ngo nawe ubanye umunyantege nke nkatwe. Ivyo biragoye mugabo birakunda, birashoboka. Abami ba mbere igice 11 ku murongo wa mbere ushaka ku murongo wa 4. Ngiye gusigura impamvu Yezebeli cyangwa impwemu ya Yezebeli irondera abami. Ico iba igamije, ico iba iriko irarondera. Aha. Abami ba mbere igice 11 murongo wa mbere aravuga ngo kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi benshi udashizemo umukobwa wa Farawo yari asanganywe, nibo banyamowabukazi n'abamonikazi n'abanyedomukazi n'abasidonikazi n'abahetikazi bo mu mahanga uhoraho yari yarabujije abisirayeli ati ntimuze musabirane nabo, nabo ntibaze basabirane namwe, kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana byabo. Ariko Salomo ntiyifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Yari afise abagore 700 b'abamikazi bwite n'abandi 300 bo mu buryo bw'incoreke, nuko abo bagore biwe muhuvya umutima. Bagira iki? Bamuhuvya. Bari bafise umutima wo konona abami. Muri bukamateka ya Salomo. Muri buka Salomo umuntu Imana jikaha ofi dasanzwe. Imana ikamubwira ati nsaba icyo ushaka cyose. Nta wundi mwami Imana yarigeze ibwira ngo nsaba icyo ushaka cyose. Salomo arabwira Imana ati nta kindi nkeneye ubwenge n'ukumenya kugira ngo menye ngene ndongora abantu. Iki gihe ntiyari bwahure n'aba bantu bafise impwemu ya Yezebeli yo konona imitima y'abami no konona abami. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo kubera kutansavye ubutunzi nivyo benshi bonsaba, ariko ukamusavye ubwenge. Imana mubwira ati n'ubutunzi nabwo utansavye nabwo ndabuguhaye. Imana mubwira ati mubakwitanga imbere no bazoza inyuma y'uwawe nta muntu azoba ubutunzi nkuko wewe ugiye kugira ubutunzi. Niko Imana mubwira. Salomo yatanze ibimazi, niwe mwami wa mbere atanze ibimazi vyinshi kugicana kuruta abandi bami bose. Ijambo ry'Imana tubwira ubwiza bw'Imana bwamanutse ku buryo abaherezi vyanga ko basubira guhereza. Ivyo vyose biratwereka umutima wa Salomo utarononekara, ariko ntiyigera munyumvirize neza yubaka inzitiro. Ntiyigana umunsi n'umwe yubaka uburinzi ku buzima bwiwe. Ntiyigana umunsi n'umwe marke ko afise ubwenge. Ntiyigeze amenye neza ko hariho abantu bafise imitima yo konona abami. Garuka ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo garuka ku murongo wa mbere ngo kandi umwami Salomo yagomwa abanyamahangakazi. Niki cyamutumye agomwa? Niki cyatuma abagore b'abanyamahangakazi aribo Salomo yagomwa? Niki cyamukururira ku banyamahangakazi? Niki cyatwara umutima we ku banyamahangakazi? Niki cyatuma Salomo vyanga ko yihangana abanyamahangakazi? Ni kubera ko aya mahanga icyatuma n'Imana ibabuza ko bayirongoramwe bari bafise ibigirwamana. Mwibuke Yezebeli si umwisirayeli. Yezebeli n'umunyamahangakazi. Salomo ntabyo yigeze amenya. We yibaza gusa ngo kubakunda, kumbe ariko araba amvute. Ichimwe Yezebeli ikora munyumvirize neza mukonona umutima w'umwami nukwamvuta umutima w'umwami. Yezebeli akoresha amvutuma. Afise uburyo akora umutima wawe, afise uburyo avuga, afise uburyo akuzana
ku buryo ubwenge bwawe abuhindukiza. Iyo umuntu ubwenge bwe babuhindukije ntabacimvira mu buryo butumbereye, mu buryo bugoroye. Nizo zatumye tubona Delila ashaka kubwira Samson, akamubwira ngo mbwira ayo inkombe zawe ziri kugira ngo abantu bashaka kukumara amanyama, kandi akumva ko yomuhinyisha. Ati mbwira wampenze, saka icyotuma bakuboha bigakunda kubohwa. Akaza akamwishura. Mwibaze ngo byari ibintu bisanzwe. Oya, harimo mpamvu tuba hano, harimo impwemu ya Yezebeli hano. Aba bagore b'abanyamahangakazi bari buzuye impwemu ya Yezebeli, kuko impwemu ya Yezebeli ntirondera abantu bato. Ndabishoboye, impwemu ya Yezebeli ntirondera abantu babayabaye. Impwemu ya Yezebeli irondera wa muntu afite destiny ikomeye, wa muntu afite indoto zikomeye. Impwemu ya Yezebeli irondera ba Yosefu. Urashaka kumbwira ati Apotre, uri kuvuga ko impwemu ya Yezebeli irondera abantu bakomeye? Imana ishimwe, je sindi umuntu akomeye, ariko ndazi ko ufise inyenyeri ikomeye ku buzima bw'iwawe. Ndazi ko ufise ingabire ikomeye mu buzima bw'iwawe. Ndazi ko ufise umwami akomeye mu buzima bw'iwawe. Yosefu ntabikanganye yari afise, mugabo muka Potifari amubonye yaramenye neza yuko uyu muhungu indani muri we harimo ibanga ry'Imana, harimo ubukuru Imana asize muri we, bizotuma amahanga amupfukamira, bizotuma amahanga arokoka, bizotuma amahanga yose akira. Arondera ukungena ryamana nawe. Mugabo Yosefu yari yamenye ko hariho his system, hariho ubu buryo bwo kugwisha abantu. Yemera amutana umutamana wiwe, haremera arafungwa. Mugabo indoto ziwe yanga ko zugaranwa. Hari benshi indoto zanyu zamaze kugaranwa, ingabire zanyu zamaze kugaranwa, umuco wanyu wamaze kugaranwa. Yaranse ko indoto ziwe zugaranwa, ubwami bw'Imana muhaye bwugaranwa. Yemera yuko umutamana wiwe ari we ugaranwa. Haleluya. Ariko ibi byarangiye Salomo yarashoboye kugira kugwishwa niyo impwemu ya Yezebeli yari mu bagore b'abanyamahangakazi. Kandi nabo ku murongo mu murongo wa kabiri, nyarukiriza narate tutushe yakatose. Bo mu mahanga uhoraho yari yarababujije. Hari amahanga uhoraho yari yarababujije. Kubera ko yari yarababujije ayo mahanga, sura ko Imana idakundana cyangwa ikunda bamwe. Oya, yari izi ayo mahanga ivyo akora. Yarazi iyi mpwemu ya Yezebeli ibarizwa muri aya mahanga. Ati ntimuze musabirane nabo ntibaze basabirane namwe, kuko bohava bahindura imitima yanyu. Ntimusabirane hamwe nabo, ntimugire alliance hamwe nabo, ntimugirane pact hamwe nabo, ntimutsudike hamwe nabo, kuko bohava bahindura imitima yanyu mugakurikira ibigirwamana vyabo. Ariko Salomo yifatanya nabo akaramata kubwo kubagomwa. Umutima we wari wamaze kugira ikononekara kubera iyi mpwemu ya Yezebeli. Haleluya. Muvuze umurongo wa 3 nyarukiriza. Yari afise abagore how come umuntu ashaka kugira abagore amajana 7? Ende iyumvire, nibaza ko no muri Meri baratinze bararuha no kuguma bariko baramusinyisha. Aturagarutse kandi agasinya. Umunsi ukurikira akazana uyundi agasinya. Mu gitabo cyo muri Meri kiruzura, abandi barabura aho babandika kubera abagore ba Salomo. Amajana 7 wo bari legale, azafata abandi amajana 3 bincoreke. And in fact, they did turn his heart away from the Lord. Ichimana yarababujije. Icyatuma Imana ibihanikiriza kuja kurongora muri aya mahanga. Yari bizineza ko hariho impwemu ya Yezebeli. Kandi bivuga ngo kandi byukuri bahindukije umutima wiwe bawukura ku Mana.
birangira Salomo mu busaza bwiwe, nimba ari umuntu yashaje nabi ni Salomo. Birivuga ngo umutima wiwe uhindukirira gusenga ibigirwamana. Instead of being completely faithful to the Lord, his God as his father David had been. Ngo kuko amaze gusaza abagore biwe baci bakwegera umutima we ku zindi mana. Abagore biwe bakwegeye umutima we ku zindi mana. Nabwiye abagore mugume mubona bambaye amakanzu. Abagore bashobora kuba kwishushanya n'ivy'iki gihe. Abagore bashobora kuba ubuzi. Abagore bashobora kuba inzira uri kuraronderamo ubutunzi. Umwaraza arambwira ingene yagiye gusaba akazi ahantu, bacambwira ati kugira ngo ushobore kuhakora nuko wemera gukora imigirwa twebwe dukora. Arababwira ati ariko je ndakijijwe. Arambwira ati ivyo ni ivy'iwawe, nimba ukene gukora hano hantu ukora ivyo twebwe dukora. Mu nyuma araraba yibuka Satana mwibutse ingene inzara ibabaza. Aravuga ati basi ndavyemeye. Ndibuka ari karandondera, arambwira ati twe no mu boss yahamagaye abantu bafata intama yera bayihamba ibona batayisha, bamukoresha imigigwa ya gishetani kugira juste ashobore kugira iki kubandanya akora aho hantu. Uwo no mugore yakuye umutima we ku Mana. Hari ibindi biriko birabatwara muri kino gihe, ngasanga vyahindukije umutima wawe ku Mana. Yose ni system ya Yezebeli. Ko nabwiye bavuze umugore ni mwumve system, ni mwumve inzira yo gutuma umagwa inkomezi. Niki gituma Yezebeli nyo point ye ku guheza ko uyu munsi arondera imitwe. Niki gituma Yezebeli arondera abami n'abamikazi. Duce gatoya kuri abami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 34. Nyarukiriza. Abami ba mbere 16:29 aravuga ngo mu mwaka ugira 38 Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, niho Ahabu mwene Omuri yima mu Bisirayeli, amara imyaka 22 Samariya aganza Abisirayeli. Kandi Ahabu wo mwene Omuri akora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi kurusha bamwitangiye imbere bose. Bivuze ngo Ahabu uwo mwene Omuri akora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi kurusha abamwitangiye imbere bose. Ni kubera ko yakoze ibibi kuruta abamwitangiye imbere bose. Ni kubera ko yarongoye Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli zo gukoresha ibibi biruta ivy'abandi bose bakoze. Impwemu ya Yezebeli niyamara novuga gukontrola ubuzima bw'iwawe, uzokora ibirenze n'ivy'abapagani. Hawo munavuga ati niyo nige nari umupagani, ibi ndiko nakora ntavyo nigeze nkora. Kubera iki? Kubera impwemu ya Yezebeli. Yezebeli rero kugira ngo gukoresha amakosa ibibi atawundi muntu wundi azoshobora kubasha kubikora. Ku murongo wa 31 ashavuga ngo kandi nkaho mengo vyamubereye ivyoroshe kugenda ngo nkaho mengo vyamubereye ivyoroshe, as though it were not enough to follow the example of Jeroboam. Oh my goodness. Gutu murashaka koroherwa no gukora ibibi. Nuko abari ubushobozi buri nyuma y'ivyo ariko arakora. Nuko abari ubushobozi buri nyuma y'igikorwa cyose umuntu aba ariko arakora. Birivuze ngo nkaho umengo vyamubereye ivyoroshe kugendera mu ngeso za Yeroboam mwene Nebati. Agerekako, umviriza, agerekako yabira Yezebeli umukobwa wa Etibayari
umwami w'abasidoni aragenda asaba bayali aba ariyo asenga. 32. Mbere yubakira bayali igicaniro mu ngoro yayubakiye i Samariya, ashinga n'inkingi za Ashera. Kandi Ahabu uwo yakoze ibyo gutera umwikomo uhoraho Imana y'Abisirayeli kurusha abandi bami bose b'Abisirayeli bamwitangiye imbere. 34. Kandi ku ngoma yiwe niho Hiyereri w'i Beteli yubaka Yeriko, acubaka itanguriro ryawo, abura umwana wiwe w'imfura yitwa Abiramu. Maze agitera ibikingi by'amarembo yawo, abura umwana wiwe w'umuhererezi yitwa Seguru. Nuko ijambo ry'Imana ryavuze arivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Kubera iki Yezebeli arondera abami? Yezebeli mu bikorwa bikomeye akora canke mu vyo arondera igihe cyose, murivuze neza, nukurongora, nuko aba ari we arongora. Yezebeli igihe cyose ariko arondera ukungene ari we atwara. Yezebeli arondera abami kugira ngo atwarire muri bo. Impwemu ya Yezebeli irondera kugira iki? Kuzana ibintu vyose musi y'ukuganza kwiwe. Aho Yezebeli ari cyangwa impwemu ya Yezebeli iri, ukuganza si ukuganza kuva kuhoraho kuba kuri aho hantu, ahubwo ni ukuganza kuva kuri Yezebeli. Yezebeli arondera imiswe kuko abakene kugira iki? Kuba ari we arongora, kuba ari we atwara, kuba ari we yempoza abantu ubuzima bwizwa kubamo. Ari cyo gituma umuntu wese akene kumuvuguruza, uyo abumwansi wiwe bariruka. Uwamuhangaye umwe twaramuvuze ku munsi w'ejo yari Eliya. Mugabo turabona ko ntiyigeze ashigwa kugeza mwisezerano rishasha aho yagegenye umutwe wa Yohana umubatizi, biritubwira ko afise umutima wa Eliya. Yezebeli cyarondera nuko ibintu byose bamu kiganza ciwiwe. Ngo mavuga ikintu kandi nshaka ko mucumva neza. Igihe cyose uzokumva muri wewe ufise inzara n'inyota yuko woba hejuru y'abantu bose, ari we wenyene abantu bose bobona, umenye neza ko wamaze kwandukirwa n'impwemu ya Yezebeli. Yezebeli ari muri abo bagore, ari muri abo bagabo, ari muri abo bahungu n'abo bakobwa bumva umengo bakeneye ko ibintu byose aribo badesida. Yezebeli agwaye control, Yezebeli agwaye kuganza, Yezebeli rumdera umwami kuko akeneye kuba hejuru. Ugiye kuraba icyatuma Ahabu aba icyo yabaye, kwari kubera we, kwari kubera Yezebeli. Mumwangoma ndabahe akarore kumbure nzose byagura ku munsi w'ejo. Yezebeli n'umuntu akeneye gufata ingingo mu gisingo ciwawe. Yezebeli mwemu iwe iyo iri mu buzima bw'iwawe, ige tuzokuma wisanga uri kurakora itashaka gukora. Kandi umva ko ariho in force yindi idasanzwe irikira gupusa, irikira kujana gufata ingingo mbi. Muriko muranyumva muri kino kibanza? Umuntu umwe arambwira ati nukuri jewe ati nanumvise umutima umbuza gushyira umutahe wanje muri iso kintu. Ati mugabo sinamenye kungena umutahe nabushizemo, kubera ko wumvise umutima ukubuza, mugabo munyuma bikanka ko utabikora. Ni mpwemu ya Yezebeli. Yezebeli asaka kugira control, asaka kuganza, asaka gutegeka, asaka ko ari we wenyene ivyiwe ivyo avuze aba ari byo byonyine vyumvikana. Icyo cyuma yumvise Elieze kwica bavugishwa abayari, yavuze ati nkuko wabagize niko nanje nzokugira. Ati kandi atabikora, ati Imana zirakayimuhanira. Gute umuntu nk'uyu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo? Yafashe yishimirije. Muriko muranyumva? Tugende gatoya abami ba mbere nyene, igice ni cya 21. Muranyemera turasoma n'ubwo imirongo mengo ni myinshi bwabo, ndashaka ko tuyisoma.
aha soma here ku murongo wa mbere. Abami 2:21 Mwumva kungene impwemu ya Yezebeli ikora. Iyo ishoboye kugwisha abami, iyo ishoboye kugwisha abahizi, ikonona ibigwanishwa byabo, nguko kungene Yezebeli asigara akora. Aha. Kandi hari umuntu yitwa Naboti w'i Yezireli, yari afise uruzabibu aho nyene Yezireli, rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami w'i Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati mpugo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga. Mpa ugo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga. Kuko ruri hafi y'urugo rwanje, nanje ndaguha urundi rutugo mu gishingo cago, canke niwagoma ndaguha amahera ruciye. Mwavyumvise? Ahabu amaze kuba kontamine, amaze kwandukirwa n'impwemu ya Yezebeli, ashaka ko ibintu byose by'abandi biba ivyiwiwe. N'umwami afise amatongo adaharurika, mugabo ariko arondera umurima, itongo rya Naboti afise ari ryo nyene. Ikirico cyabaye no kuri Dawidi, ko nababwiye impwemu ya Yezebeli irondera imitwe. Natani aje kubwira Dawidi ivyo yakoze, yamubwiye mu mugana amubwira ngo hariho umwami, hariho n'umutunzi yari afise inka nyinshi, umworozi. Ati mwaba hari n'undi muntu yari afise agakakamo, niko kamuha amase, niko kamuha amata, niko katuma abaho. Ati ariko wa muntu afise inka zidaharurika, biramwanka, afata kagakaka wa muntu, aragatora, arakabaga, arakarya, uravyumva, arakamunyaga. Akibivuga Dawidi kirasangashwa. Dawidi cyari gisange, kiravuga ati uyo muntu ari muri kino yucantu myenda mwice. Uwo muntu yarabaye akora ibyo bintu nk'ivyo, afise ibintu byose byamugeneye gute kugira ngo yumve ko yoshobora kuza gutera kurumbya, afise agakakame gusa, akamugira nabi gutyo. Akiri karavuga, Natani amubwira ati mwami wanje, uyo muntu si yundi, uyo muntu ni wewe. Amubwira ati uri umwami, wemere kurongora abagore bose ukeneye mu gihugu ciwawe. Atariko Uriya yarafise umugore umwe, uramurengera ko umugira gwawe, umaze kumusambanya, maze usetana Uriya umushyira imbere apfa. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu, umviriza, iranka kubumbwa, iranka ko, uravyumva, kenshi muzoyisanga mu bantu, uravyumva, arafise mugabo akeneye kugira kandi ivyo akeneye kugira bikeneye mu buryo budatomowe. Ntacyo bimubwira ko wewe uhomba, ntacyo bimubwira ko wewe aguhombya, ntacyo bimubwira ko wewe akurenganya, kandi arafise ibikwiriye. Mugabo afise umwina w'ivyisi. Iyo ni impwemu ya Yezebeli, yumva atabumbwe n'ivyo afise. Uyu munsi iyo mpwemu yateye ishengero. Uyu munsi kubumbwa biragoye kubona mu nzu y'Imana. Nk'ivyiza twoshoboye gukora turabica ku ruhande, kugira gusa kuzume turiko turarundarundanya, tugire vyinshi, mugabo vyinshi bitarimwo icubahiro c'Imana. Uko ni impwemu ya Yezebeli imeze. Afise umurima wiwe, afise amatongo n'amatongo, mugabo mviriza, Naboti, nkeneye umpe ubwo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagire umurima w'imboga, kuko ruri hafi y'urugo rwanje. Ufite niko yashatse kuvuga ati sinkeneye kubana nawe, sinkeneye guturana nawe. Hariho numvise yahinduye imodoka kubera ko ngo yari afise, ngo yabonye ko benshi basigaye bazitunze, kurega ngo ya modoka yanje ngo yabaye ngombwa zose, acarahindura. Iyo ni impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli igutera kwikunda birenze gutahura ku mwana w'umuntu. Ibaze umwami, naho byari vyigeze biba umwami wibuke Dawidi akeneye kuja gutangira ibimazi uhoraho, aragenda Samuel wa 2:24 agenda ku mugabo witwa Arawuna. Dawidi
yarabizi neza yuko uravyumva itongo ry'umuntu uyu munsi mu manza nyinshi zihari mu butungane ni manza z'amatongo nibyo cyangwa sivyo uyu munsi kwa maturiko turaja ku mpanda y'abantu barozwe kuri akagiye gukurikirana amatongo impwemu ya Yezebeli ikene gukontrola ibintu byose Dawidi arabwira arabona ati mbwira ayo tugura arabona ati oyaye mwami erigije kura nanda yisemo inyungu mugabo uraba Dawidi yaramuhingiza ati none turabigura ati kuko acamubwira ngo sinokozeza uraho Imana yanje ibimaze ataco binkeheje Ahaba agenda kwa Naboti ati ndakeneye ngo ruzabigo iwawe ati kandi ushaka ndaguha ahandi canke ndarugure ntakeneye kurukoresha arukeneye kubw'inyungu ziwiwe ariko Naboti irivuga ngo Naboti yishura Ahaba ati nuhoraho ntakavyumve ko noguha ishamvu y'abasogokuruza umvirize kuko nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Yezereli yamubariye ibaze agatongo gatowe kaburije amahoro umwami ashaka kwihakeneye hose kuko yamubari ati sinoguha ishamvu y'abasogokuruza nuko aragenda yigamira ku kigwa aroresha amaso higa mu rusika ibaze yanka gufungura yanse gufungura kubera iki itongo umva impwemu ya Yezebeli yateye umuntu abafise kwikunda kurenze nakane ikintu kimuhagarara mu nzira hakuhagarara mu nyungu ziwiwe aragukuraho umviriza suite 5 maze umwamikazi wiwe Yezebeli araza aramubaza niki kikubabaje ukanka kurya aramwisura ati kimbabaje nuko nabariye Naboti w'Yezereli ati mpugo ruzabihugu hawe ndarugure canke ndaguhe urundi mu gishingo cabo akambara akatama uruzabibu ngwiwe umwamikazi umviriza Yezebeli umwamikazi we Yezebeli aramubaza ati none se wowe uganze igihugu c'Abisirayeli vyuka mufungure mushire mu babaro jewe nzoguha ugo ruzabibu rwa Naboti w'Yezereli jewe nzoruguha mwavyumvise jewe nzoruguha kame muca mumva gwa rudandazwa ku marembo y'i Babuloni vyanse kumenyekana jewe nzoguha kumenyekana vyanse kuronka amafaranga jewe nzoguha kuronka amafaranga umviriza vyakurikiye nuko yandika ivyete mu izina rya Ahabu ni se Ahabu yavyanditse impwemu ya Yezebeli yandika ivyete mu izina rya Ahabu abidoma k'ikimenyetso ciwe ikiri kintu citwa manipulation yaramubwiye ati ivyo bindekere urarira ngo nta ruzabibu warozegwa bindekere je ndazi amayeri ndazi kumgene nza kubihindukiza kandi ukaza kwisanga uruzabibu rwawe rw'iwawe Yezebeli yarafise kumge burenze uko umuntu ashaka kuvyiyumvira abirungikira abashinga naye n'abaganwa babana na Naboti muri ico gisagara mumvirize Mose yandika muri ivyo vyete aravuga ati nimushinge umunsi wo kwisonzesha mushire Naboti imbere y'abantu nyinda ariko aravuga Yezebeli
maze muzane abantu babiri mishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati warogose ku Mana. Bagira iki? Bamwagirize. Yezebeli ashoboye, munyumvize neza, kukuremenaniriza kugeza umutwe waba ukase. Iyi mpwemu ya Yezebeli yakora mu bantu b'intabarigwa, bakoresha ikintu cyo kugira iki? Ikintu cyo kuremenaniriza abandi, ibinyoma. Ibindi kuvuga mwe muca mubona abandi mugabo harya hose wagize ubeshera kugira ngo bamubone nabi, umenyereze ko ari gukoreshwa n'impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli itera abantu kubeshera abandi, nitera abantu kubambika ibara, umuntu ugasigara umubona nabi kandi atari umuntu mubi. Kurako impwemu ya Yezebeli irafise kugusiga ubuhoma, irafise kukuremenaniriza. Impwemu ya Yezebeli irarema. Mwumvise yanditse ibyete mu gishingo ca Ahabu, ibyete vyitirirwa Ahabu. Bo abasinga naye bariko babisoma babona ari Ahabu yavyanditse, babona ikidodo ca Ahabu, kumbe ni yari Ahabu, yari Yezebeli. Yezebeli nta kindi aronderera abami, ni kugira ngo aganze, niba ngose gukontrola ibintu byose. Kirazira kumuvuguruza. Mwani ngoma cyenda bereka iyo umaze guhura n'iyi mpwemu nk'umwami wo tudisha ubwiza gukora. Kwero gose kubana muheze mu mujane inyuma y'igisagara, mugira iki? Mumwicishe amabuye. Ariko aziriki, ariko azira ivyiwe, ariko azira uburenganzira bwe, ariko azira ukuri. Yezebeli ntacyo yamubwiye gusesa amaraso. Nuko abantu bo muri icyo gisagara aribo basinga nta n'abaganwa beneho babigeza nk'uko Yezebeli yabatumye ko muri vya vyete yabandikira. Raba kino kintu bashinga umunsi wo kwisonzesha. Uyu munsi bari bawisonjeje kugira ngo bagire arazi kungene maska, arazi kungene, uravyumva, ikintu cyitwa kwiyorobeka, deception, seduction. Ibintu kamengo ni ibintu byavuye ku Mana, ose ibintu byavuye ku Mana. Nk'emiri kirakora mu ishengero muri kino gihe, ni umuntu aza ngo Imana yambwiye, ngo Imana yambwiye, akavyitira Imana atari Imana yamubwiye, agakora ibintu mu izina ry'Imana atari Imana yamubwiye. Maze abantu babiri bishurukanya baraza bamwicira imbere, bagiriza Naboti ngaho imbere y'abantu bati Naboti yarogose ku Mana no ku mwami, maze baca bamukura mu gisagara bamwicisha amabuye. Baraheze batuma abantu kuri Yezebeli ati Naboti bamuteye amabuye yapfuye. Maze Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye kandi ko yapfuye, abarira Ahabu ati haguruka rero uje gushikira rwa ruzabibu Naboti w'Yezireli yanka ko mugura, ntakiriho yapfuye. Genda ushikira, nakuyeho inzitizi mu nzira, genda ushikira. Uwo kugoye ntakiriho, namuremenanirije, nanamwicishije, ntakiriho. Genda ushikire ivyiwiwe. Igihe cyose ugomba gushikira ibitari gwawe mu buryo butari bwo, nta kindi kintu kiragukoresha ni mpwemu ya Yezebeli. Iyi mpwemu iri mu miryango muri kino gihe ku rugezo udashobora kuvugwa. Umwana agakurira ahantu bamureze, nama nakira ayo maka, umwana akibaza ko akunzwe, kumbe umwana bariko baramurya ibyo abavyeyi bamusigiye byose, bariko barabirya kimwe kimwe ku kindi. Ni bangahe ngaha muri kino kibanza ivyaba abavyeyi babasigiye vyariwe nabo bita abavyeyi, bisoko bariko bakorera ivyiza. Ukuri kimwe mu Yezebeli ikora, tikenda urushikire ntakiriho. Magatoya Imigani 29. Kamwe ndangije kuri impanuro ku murongo w'icenda nyene.
wumvirize hakubana na Yezebeli. Sorry, navuze 29 ni 20, sorry, 21:9. Avuze ngo ufuma wibera hanze hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Uyu mugore w'ingare yari karavuga ni Yezebeli. Ufuma wibera hanze hako ubana n'umugore w'iki w'ingare. Yezebeli ntahinduka. Oya, mwibuke mu isezerano rishasha mu byahishuriwe Yohana ijambo ry'Imana ryatubwiye nguwo naramubariye yanka kwihana. Ubiza gufata ingingo yo kuja hanze. Hanze ari kuvuga iki? Hanze ari gufata ingingo zo kugenda karondera Imana kwa wenyine. Nuko wenyine ubwawe ugenda ukamubisira kugeza Imana izanye ubutabazi ku buzima bw'iwawe. Avuze ati hakubana n'umugore w'ingare wofuma wibera hanze. 19 aho nyene 21:19 nawe acavuga ngo mwumvirize ingene Yezebeli akora. Wofuma mu gihugu cy'ubugaragwa hakubana n'umugore w'ingare. Arongeye ikindi kintu agira iki? Yo mana somera no majambo 1 2 3. Wofuma agira iki? Mwebwe mwitoraguza, mumenye neza ko mwitoraguza kubera impwemu ya Yezebeli. Kwitoraguza muravyumva? Kwitoraguza muravyumva? Oya nukuri inzi tuba mwirandambiye. Raba abandi zo babamwe. Natwe kwera sinzoshoka kuzibamwe. Kwitoraguza. Mugeze gutegura urubanza ngo yaye ngo Jefferman ngo dekora atari miliyoni 5 nayo nzoshobora kwemera. Kwitoraguza ayo n'amasinyi wa muhungu we yuko ugomba urongore Yezebeli. Hunga mwavyumvise? Umugore w'ingare agira iki? Kandi bavuze ngo w'ingare kugara ni kuvuga iki? Ntava kuco yashinze. Muriko muranyumva? Ndabavuze sinko sura kuronka amen meze neza muri cyo kibanza. Kwitoraguza kumutayera tewe oyaye unyambise nk'umukecuru ongera yiduze kandi kwitoraguza Yezebeli. Yezebeli agize no kwitoraguza. Nakene makiyaje sanzwe ya. Nakene impuzu makusesagure. Akubwira kamari nkoko kandi ataza kumara kugira ngo usesagure. Umwe barayimukoreye udufaranga twe turahera atayemera kumuhebera wewe anywa ifanta gusa. Munyuma ngo veterine uri hehe ngo nyarukana. Umugabo baramuraba hatubona ushaka iki? Gushaka nzanire kirida ngo izo zozura zirihira. Ayo mfise yaheze izo zozura zirihira. Yibagira ko kirida batayiriha. Umugore w'ingare agira iki? Yitoraguza. Ndiko ndavuga umugore w'ingare si umugore gusa. Ushaka no kuba uri umugabo w'ingare agira iki? Yitoraguza. He mama ngo umugore wanje yavyibusha. Ntagifise amatayi urimo impwemu ya Yezebeli. Umunsi umwe ngenda muri shop ahantu umva umugabo ariko aranyumvisa yuko ati no umugabo ntashobora kugira umugore umwe. No byo bimeze gute? Ati umugabo yemera abiza kugira n'abandi. Kwitoraguza impwemu yande ya Yezebeli. Sizo kwibagira umukozi w'Imana umwe yakoreye Imana muri kino gisagara ca Bujumbura. Harongora umwana ngo mu Kabondo. Umwana araza uravyumva mu kwike atakintu na kimwe afise. Yizera ko Imana amuhamagaye. Imana ibagira neza irabahezagira. Umugabo amaze gutangura kuduga atatangura kwitoraguza kuri wa mugore. Atangura kumubwira ko badakwiranye. Ngo yavyibushe ngo nk'inzovu. Ngo asigaye ngo ameze nka hipopotami. Ngo iyo siyo size jewe ngo nari nkeneye.
aramuta aragenda arongora. Uravyumva uyundi nyene afise tayi ashaka, amutana abana aragenda. Impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli ni kwemera kubumbwa n'ivyo ufise. Ishaka ibindi, ishaka ibindi, ishaka ibindi, kwitoraguza. Mucongereza akoresha ijambo ngo complaining wife. Reka nagize kuri uyu murongo Imigani 25 24. Naravuga ngo fuma wibera hanze nyene hakubana n'umugore w'ingare mu nzu. Fata ingingo ugende urondere mu nyonga z'Imana. Genda wumva ico Imana kiravuga. Yezebeli ntazokwigira yemera yuko ubandanye wumva ijwi ry'Imana. Yezebeli arakumanura, akugwaza tension. Kino cyose kiriko kiratuma utubwoko ni impwemu ya Yezebeli. Cyo kintu cyose kiriko kiragutuma wumva, uravyumva wosakrifya urukundo wakunda Imana. Cyo kintu kirimo impwemu ya Yezebeli. Ko Yezebeli akeneye gukontrola, akeneye ko kuganza kw'Imana kuba muri wewe, akeneye kuganza muri wewe. Gasanga uri umwami mwikijambo twahereyeko. Ewe ukuntu abahizi bagoye, bagwishijwe n'iki? Ni impwemu ya Yezebeli. Ibigwanishwa vyawo bikaba vyononekaye. Muhaguruke ku maguru yanyu, ndagomba dusenge iri jambo ntizigige rivugwa n'umunsi n'umwe ku buzima bwacu. Nimba ufise inyenyeri y'ubwami ku buzima bw'iwawe, nturinde urasenga umbe ngo Imana ikubwira impwemu ya Yezebeli iriko irarondera ubuzima bw'iwawe. Ngibaza ngo iri atatrus. Yes. Irike ashakisha ukungene imanura icubahiro cawe. Nta numwe arepanye. Ico ufise cose c'agaciro ijuru ryaguhaye, Yezebeli ariko arondera ukungene ico kintu akikunyaga. Nico gituma biradusaba ko twama turiko turasuzuma. Bivuga ngo mwebwe mwibwira ko muhagaze, nimusuzume, nimubere maso ubwingo bwanyu, nimurabe, ntimugire iki, ntimugwe. Yezebeli ntarondera abari bo bose, arondera babandi bafise the royal star. Ariko arondera babandi bafise umuco uri kuramurikira ubuzima bwa benshi. Yezebeli yagusetse uzokumva atasengesho zikihagaranye muri wewe. Yezebeli yaramutse ahagurukiye ubuzima bw'iwawe, uzokumva gucika intege. Yezebeli yahagurukiye ubuzima bw'iwawe, umeze nka Samusoni, umagwa inkomezi. Ubuza gukora ibishoboka byose ku buryo atagutwara igisebo cyawe. Kuko muri kino gihe ni monnaie courante kona abahizi bagwa. Twunamitse amaso yacu, ndagomba wisengera kandi ushira ibyawe hejuru. Uri umwami kazi, niko ijambo ry'Imana rikubwira. Dukoranijwe kuba ihanga ry'abami n'abahereza. Turi ubwoko bwatoranijwe. Yezebeli ariko arondera abatoranijwe. Yezebeli ariko arondera inkomezi z'abatoranijwe. Yezebeli ariko arondera ingene yonona ibigwanishwa vy'abahizi. Ngwewe kuntu abahizi bagoye, ibigwanishwa vyawe bikaba vyononekaye.
ibigwanishwa byacu si bindi n'amasengesho yacu. Ibigwanishwa byacu si bindi ni inyifato nziza iranga ubuzima bw'abana b'Imana. Ibigwanishwa byacu ni ingendo zacu nziza, ni ukwihangana kwacu. Ibigwanishwa byacu ni ugukorera Imana kwacu. Ibigwanishwa byacu ni amayereko Imana yashize mu buzima bwacu. Ibigwanishwa byacu ni amavuta ijuru ryadusize. Ibigwanishwa byacu ni uburyo turiko turakorera Imana, ni ingabire Imana yaduhaye, ni imihamagaro Imana yaduhaye. Hewe kuntu abahizi baguye ibigwanishwa byabo bikaba vyononekaye, ndagomba uteranura akanwa kawe, senga. Sinzi ikigwanishwa cyawe uyu mwanya Yezebeli ariko arondera konona. Sinzi kumbure n'ukwizera kwiwawe biravuga ngo karabasote tekata rizo mashaka kataya rezo bosaraba basheketaya. Haleluya, haleluya. Rinda umutima wawe, rinda umutima wawe, rinda umutima wawe kutwora indikini kintu kindi cyose, kuko aho ariho ubugingo bududubiriza. Shende protati ya kadova rezo roba fasi ya kitea. Angakuba umuhizi azogwa, angakuba umuhizi kazi azogwa. Anga umutima wonona abami yuko wowe ukonona. Impwemu ya Yezebeli yonona abami ko igira ikore ubuzima bwawe. Zamura amajwi yanyu, zamura amajwi yanyu, ubaka icyo gicaniro, ubaka icyo gicaniro, ubaka icyo gicaniro. Ibagira kuruha ufise imwa, ibagira izo ntege nkumva ufise umubiri wawe. Ampara inkomezi kongamye, iromberemo inkomezi. Impwemu ya Yezebeli kirambera abahungu batunganye bagorotse, abahungu binzigamye, abahungu batwaye muri bo. Haleluya. Ikanguro, umuriro, amavuta ijuru ryabahaye. Ni mw'Ishengero muri kino kibanza abakobwa, haleluya, bagorokeye Imana. Impwemu ya Yezebeli kirambera ubuzima bwabo. Abakobwa bubaha Imana basajijishije ukwera. Nabonekana ngo uyu mwanya b'Ishengero muri kino kibanza. Impwemu ya Yezebeli kirarondera abagabo bubatse ingo zabo neza, abagabo barongoye neza ivyo Imana bahaye. Impwemu ya Yezebeli aletruce kugira ngo ibagirire nabi. Ishengero muri kino kibanza abamama, isengere. Impwemu ya Yezebeli kirarondera ubuzima bwanyu, impwemu ya Yezebeli kirarondera ubuzima bwanyu. Haleluya. Kugira ngo ibadetumye ikuri imitima yanyu ku Mana. Senga Imana muri kino kibanza, ambaza Imana muri kino kibanza. Ndashaka kuvuga ugusenga kw'abahizi, ugusenga kw'abahizi, ugusenga kw'abahizi n'abahizi kazi kuri kino gishane kuno musozi. Imana ikwambika inkomezi, ijuru ikwambika inkomezi. Sharakabas, oh Rabaseketa, Korekete kata. Sherekebos, Prokotatate ketaya. Muri iri shengero ndatuye kandi ndemeje yuko atamuhizi cyangwa umuzikazi azogwa mu izina rya Yesu. Katakigwanishwa ciwe kizokononekara mu izina rya Yesu Kristo
yapfuye akazuka. Imitima yonomye abami ntizogushobora mu izina rya Yesu, ntizokubasha mu izina rya Yesu. Urakoze Mwemu Yera, tugukomeye amashyi menshi. Wege cyose umva ibyo usabwa, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro ubu kugeza ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.